Mario TV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Reka nizere ko ugiye kubana nanje mu kiganiro kugeza kirangiye, ndazi neza ko kizogufasha. Uno munsi rero tukaba tugiye kurabira hamwe imirongo y'ubuzima ukwiye kumenya ndetse kandi ukanayitondera cyane. Icyambere ukwiye kumenya abantu bakunze gukora cyane, abantu barazi guca imanza cyane. Bigusaba ko ahantu hose uri wigengesera kugira batazoronka ico bakuvuga ko, biragusaba cyane ko wiyubaha mu gihe uri mu bandi kandi werekana ikinyabufura cyinshi mu bantu. Icya kabiri, abantu bose bazogukomera amashi mu gihe wateye imbere. Ukwiye kumenya ko hari abantu bagutwengera ariko burya indani muri bo bakugwanya. Rero ukwiye kwirinda cyane mu gihe uri mu bantu kuko burya ntuzi umuntu agukunze neza uba ari we, cyane ko bavuga ngo umwasi wawe ari mu bantu ba mbere bagukurikirana kuruta abandi. Icya gatatu, ukwiye kumenya guceceka. Burya si ibintu byose ubonye ngo ugire icyo ubivugako. Burya guceceka n'ububasha butagira bose kandi birarinda cyane mu gihe cy'ibibazo. Umuntu acecetse n'umuntu atinyitse atari uwo ari we wese apfa kumuvogera. Icya kane, umenye ko ivyumviro vyawe ari byo bisobanura akazoza kawe. Ivyo wiyumvira nivyo bizokugira canke bizogusambura. Rero ukwiye guhora urwanya kwiyumvira ibintu bibi iteka ryose. Icya gatanu, ukwiye kureka ibikorwa vyawe bikivugira kuko ntaco ufise wovuga ngo cemeza abantu. Icubahiro ntibaciha ahubwo kirarondegwa. Icandwi, si abantu bose bagenewe kuguma mu buzima bwawe. Ubuzima butuzanira abantu bose, ariko nitwe dukwiye guhitamwo abanyabo dukeneye, abo tudakeneye tukabakuramwo mu buzima. Icya munani, ukwiye kumenya ko igihe hari ikintu gifise agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Umwanya wawe n'iryo terambere ryawe, ukwiye kwiga ingene uwukoresha neza kuko umwanya ugiye ntusubira inyuma. Icya cenda, ukwiye kumenya ko ubuzima bwawe ari inshingano zawe. Ukwiye kumenya ko ari wowe ukwiye gukora kugira witeze imbere wenyene ku gatwe kawe. Icya cumi ari naco ca nyuma, izerere mu gukora cyane kuruta uko wizerera mu mahirwe. Nuko rero nkaba ndangije ashimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana, mwari kumwe na Dave Wikunze. Nimba iki kiganiro cyagushimishije, wibuke gufyonda hajya handitse sabone kugira uzokomeze kubona ibiganiro nk'ibi, kandi wibuke kugikwiragiza mu bagenzi bawe kugira nabo kibafashe. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.